umugambi wo kubakira amazu agera ku majana 6 abafise amikoro make bo mu ntara ya Rutana mu kiringo c'imyaka 2 ngo wagenze neza cane ku rugero rw'ibice 124 kw'ijana nk'uko bivugwa na Olivier Nibitanga arongoye ntara ya Rutana. Bisigura ko muri ico kiringo c'imyaka 2 inzu zigera ku majana 720 arizo zubatswe mu makomine yose agize intara ya Rutana uko ari 6. Twagomba tubanze dushima Imana ko ibikorwa twategekanije biko birashika bigenda neza, kugeza ya masaha tubona biriko biragenda neza. Twategekanije yuko buri komine igize intara ya Rutana izokubaka amazu 100. Uno musi rero twararavye turabona yuko mu mazu 100 ku ikomine, nukuvuga amakomine 6, kuvuga amazu amajana 6, twarabonye ko by'ukuri intumbero twayishitseko. Mbere tubona twaranayirengeje ku rugero twoba twashikije ku rugero rw'124 kw'ijana, kuko ku mazu amajana 6 twaba twiteze twarubatse amazu amajana 740. Uno musi rero n'akanyamuneza twishima, dushimira abadufashije bose kugira ngo ibi tubishikeko, dushimira abavukantara, dushimira n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwagiye buradufasha kugira ngo bino bikorwa tubishikeko. Kuri wa gatandatu Olivier Nibitanga arongoye intara ya Rutana akaba yararamutse atanguza irindi sekeza ry'ikiringo c'imyaka 2 aho bihaye ihangiro yuko ikomine yose izokubakira abafise amikoro make inzu zigera ku 120. Bisigura ko mu makomine 6 agize iyo ntara hazokubakwa izigera ku majana 720. Tuca rero uno musi tuja kuco twokwita ica kabiri cyo gutanguza irindi sekeza ry'imyaka 2. Isekeza ry'imyaka 2 tugomba gushikako inyuma y'imyaka 2. Twifuza rero naho nyene dufise ihangiro ryo kubaka inzu 102 ku ikomine. Twarabonye ko dushoboye. Twifuza kubaka inzu z'abafise amikoro make, inzu z'abafise amikoro make 102. 102 twarabonye yuko dushoboye ikintu cyose no kwihangiro, twiyongeye twashitse ku 102 kugira turabe ko byoshoboka, kuko abafise amikoro make n'abantu nkatwe n'abantu kandi dutegezwa gufasha nk'indongozi. Uno musi rero nkabura amatari w'intara ya Rutana, twifuza ko abantu bose badufata mu mugongo kugira ngo ihangiro twihaye dushobore kurishikako. Haruhande yo kuronsa abafise amikoro make buraro bwiza ngo barabaronsa kandi n'ibikoresho vyo mu nzu hamwe n'ibifungurwa. Iyo twiyumviriye guha ntaho nikora inzu imeze neza, tuca twiyumvira n'ibindi biriyo kugira ngo abone ko ubuzima bwahindutse. Turiyumvira kumuha udusabuni, uburengeti, eka n'ibikoresho byo kuvomesha amazi. Mbere turamuzanira n'ibyo gufungura, kuko nka runo rugendo twategekanije uno munsi twateguye amatoni 3 y'umuceri n'amatoni 2 y'ibiharage. Turagerageza rero turiko turifuza yuko ku munsi wejo tuzoba turiko turabaha n'amavuta y'ikigazi dusanzwe twirimira mu kino kiyaya kugira ngo bashobore kugira ico bashoboye kuronka nabo nyene. Nivyo nibitari bike rero turabafasha. Mwabonye yuko hariho n'uwadusavye ko abana bosubira ku ishure, twace dufata ihangiro yuko ejo tuzoba tumuronkeje amakaye y'abana bose kugira basubire ku mashure. Buramatari w'intara ya Rutana akaba avuga ko ibikorwa nk'ivyo batari kubishikako iyo hataba kwitanga kurengeje kw'abavuka ntara. Kwitanga kwa bene gihugu jewe kwarantangaje nka Buramatari. Abene gihugu bo mu ntara ya Rutana mu nkundire mbere tubakomere amashimeshi cyane. Turakomeye amashi cyane abene gihugu bo mu ntara ya Rutana, kuko uno munsi nibo bene gihugu jewe narimaze kubona bashobora kwitanga kandi atanico biteze. Uri kurakora ibi umenga ntaco witeze, ariko ba witeze imigisha ku Mana. Rero uno munsi turashima cyane ukwitanga kwa bene gihugu abavuka ntara. Nkuko mwagiye murabibona twihaye ihangiro ry'inzu amajana 6, mugabo tukaba twarengeje. Murumva yuko habayemwo ukwitanga guhagije kwa bene gihugu kugira ngo by'ukuri bishoboke nabo bashobore kudufata mu mugongo.
kandi iyo bariko bariteza imbere iyo baduterereye natwe tuca tubona ko n'ubuzima bwabo bwaduze kuko tuca tubona yuko bisununuye kuko uno munsi ntaco bashobora guterera nawe utifise. Uno munsi rero turashima n'intambwe abenegihugu bageze ko mu kwiteza imbere. Muri iyo miryango ifise amikoro make nabo mu miryango y'ubwoko bw'abatwa ngo bafashwa co kimwe n'abandi. Nk'abandi barundi bose abatwa twebwe tubafata nk'abandi bose ntitwigera ducagura na barundi baba abacanke bariya tubafata kumwe kuko bose nabo turongoye kandi turabitayeho nk'abandi bose. Shimiye leta yacu yamfashije kandi nsabye kweri Imana ibaje imbere ibaduhereze imigisha nukuri ciza mwakoze cyanshimishije mbere. Buramatari Mustanteri baramfashe umugongo twebwe imiryango y'abatwa nka jewe nsanzwe ndumukuru mutumba umva ko nagira ibakwe nkizegwa n'abahutu n'abatutsi batwubakiye inzu nyinshi turafise inzu zishika 33 baheruka kutwubakira. Rero igisabo jewe nsaba murabona ko baduhaye isuka ikimenyetso cerekana ko umuntu w'umurungitse kugira ngo aje ku kivi. Igisabo rero jewe nsaba nuko bodufasha bakaturonsa aho tuza turarimisha iyo suka. Hanyuma ikindi naco ukumubona turi ngaha iyi miryango hari ni myinshi tubayeho atamazi dufise, amazi tuyanwa kure tuyakura kure, twasaba kumbure ko n'amazi yatwegereza.